Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya mbere Ruhuma umwaka wa 2023 niho abigisha bo ku mashure shingiro 5 ahurikiye muco biserezo sikorere Mugomera bazindukira ku ishure shingiro rya Ruhongore rimwe muri ayo mashuri agize iyo rezo. Ivyo vyabaye mu ntumbero yo kuganira guhanahana impanuro yuko baza bakora akazi kabo bajejwe ko gutanga ubumenyi. Utwara iyo rezo Mugomera Estache Bizimana aratanga impanuro ku barezi akabibutsa ko umuti wo gutanga umwimbu mwiza ari ugushika ku kazi ku masaha kudasiba no kwigisha indinganizo zatanzwe n'ubushikiranganje bw'indero. Niko bimeze nico tujejwe reka tureke kuguma tubona yuko umengo umwana ntaca ashoboye peut-être ubu turiko turabibona ariko hariho umwanya umengo ntitwabibona kwigishiriza inileso mu Kirundi y'Igifaransa ugasanga umengo nivyo bikorohera mugabo umwana ntiwibaze ko atafise ikintu hajya mu mutwe arafise tujyaduke ntabura gutwagenda atahanye. Abafasha amajambo bose baragarutse ku bijanye n'indero y'abana bubu aho bafashe ingingo yo kubakurikirana kurusha uko vyahora kandi hagakomezwa yanya butatu ari igizwe umuvyeyi ishure n'umwigisha. Umuhaye jeudi ayi prepara iyo jeudi vendredi bisaba na samedi acakora na dimanche kandi televiziyo yategerezwa kuba yokora une semaine avant ukamwa tahe niyo liste des enseignants tuzohayo mareso murakoze nico nashaka. Il a essayé de dispenser la leçon là où il y avait une leçon non préparée mu Mukambwe. Il a tout fait pour qu'il a dispensé bien la leçon. Et la leçon était intitulée sur amazina y'uruharo n'amazina rusange. Harageze naho abakolege bamwaprodisa kabisa hamwe habaho n'umukuru bati je te promets kabisa akantu dore merci naho kuntu wakoze kandi yabaye une leçon improvisée kuko byashiboneka ko vraiment yarakoze neza. En plus leçon de la 3e année en français, vous savez que c'était muri réforme. Mais les formes rero byose n'ibishasha ariko vraiment il a essayé de tout faire. Il a bien donné la leçon, bien préparé, bien enseigné, sauf que il a condensé 2 leçons en même temps sans savoir que avec 2 leçons et en plus de ça bon, les élèves de la 3e année ne comprennent pas beaucoup le français. Et il a beaucoup utilisé le Kirundi pour mieux expliquer la démarche de la formation des élèves. À ce moment, il était question de leur dire que en français, on donne des questionnaires en français et non en Kirundi. Twamenyesha ko kandi rezo Mugomera igizwe n'amashure shingiro 5 Ruhongore ntaho Mugomera ya mbere Mugomera ya kabiri na Gashikano. Iruhongore Roger Nshimirimana ku bimbonesha kure ku Gasaka TV.